Bakunzi banje inshuti munkurikira kuri chaine ya YouTube Daniel Mugisha ndabaramukije mundabire kano kamaramaza. Uyu murundikazi yitwa Bacinoni Anita yavuye mu Burundi avyibushe ageze muri Saudi Arabia aho yibaza ko agiye kumererwa neza yaraheze abamurungitse nta nicyo bibabwiye. Kino ni ikintu gikomeye cane, reka tubanze twumvirize ingene yatuganirije hanyuma mudufashe n'ukuri kumutabara kuko ari mu kwicwa n'inzara. Mwiriwe gusa rero mumbabarire sinabimenye umwidondoro uwo ari we, burya yabahaye nimero ntiwarinze kubinsigurira. Ni ukuvuga je ndi umurundikazi nkaba ninjiriye mu kigo c'i Nyabugete aho kwa Faiza narungitswe n'uwitwa Adamu, niwe yandondereye umubosi bakorera aho nyene i Nyabugete, ni Adamu na Faiza kwa Faiza. Hama je nturiye itariki 6 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze, ofisi Burundi yari yanyemereye ngo ndonse umukecuru nza kurera, ariko kuva ndahashika uwo mukecuru ntiyigeze anyiyumva. Ndaheza mbwira umukobwa wiwe ati urabona mama vyanse ntanyiyumva, ndoza ivyombo akabisubiramwo, ndakoropa akabisubiramwo. Umukobwa we yaza agasanga ariko aroza ivyombo akantuka, hakaba umuryano, ubuzima ndabubamwo nabi. Ndamubwira ntisubiza kuri ofisi rero urabibona ko ibintu bitameze neza. Arambwira ngo mama ngo afise akantu k'akabazo mu mutwe, ngo baramugiriye operation mu mutwe no mu mugongo. Burya rero nkagira nti urumva umuntu abeza akantu bica bisaba kumufata nk'umwana ugakora ico ashaka. Burya rero umukecuru ati ndantegeka kuragira, bafise amasambu y'impene n'intama, aca ntegeka rero gukurikirana impene zicutse. Hama umugabo yazikurikirana acamubwira ngo arabe izikuze hamwe n'intama, izo zindi ngo zirabe jewe. Nkaca nkora imirimo yo muhira nkongera nkakora n'imirimo yo kuraba ivyo bitungwa. Ubwo buzima ndabubamwo amezi 3. Burya mu mezi 3 indya nta kintu yampa, igikoni twahurira kukigirira isuku, isafuriya tuyihurira kuyoza, sinteka. Ibindi byose nivyo nakora ariko nkuyemo guteka. Angaburiye 6 yampa ibirushe 2 vy'umuceri ugaragara, nta n'umucungwe yandengereza ko, nkanywa amazi nkabandanya imirimo. Ubuzima ndabubamwo uko burya ntinda ndabona ko ndegeye. Mugabo aho hagati yaho harabayemwo akantu ko gushamirana je na nyina wiwe. Narahejeje imirimo yo muhira intevye, cambwira uwo mugabo ntiyaha intama amazi ampere nanje izo mpene amazi ngiye kwahira. Burya rero nca ndaja kwahira, umukecuru muri kamera aca arabona yuko atari jewe nazihaye amazi. Burya navuye kwahira ngeze ngo ngaruke muhira, umukobwa na nyina barantuka hagufi no kunkubita, bahakwa no kunkubita. Ko habaye musaza wiwe burya niho yaciye aterefona kuri ofisi Saudiya arabibabwira, umudamu yitwa Karine. Burya Karine arambaza none madawe waruzi akazi uje gukora? Ndabwira je ofisi yambwiye ngo yandonkeye umukecuru ndera, ariko vyarangiye mbaye umwungere. Jewe ntaco vyari bimbwiye nabikora, ariko yaba bangaburira ntibangaburira. Arambaza ntuteka? Oya. Ntiyarambwiye ko n'umunsi n'umwe azosanga nakije n'imbabura, kari uwo munsi nzorara ntashe. Ati niwe ateka. Munsubiza nyokobuja. Burya mabuja bakavugana kw'iterefone agaca ambwira rero wewe bandanya akazi ko muhira, akimpene yakagukuyeko. Iri ni ijwi yandungikiye ambwira ibijanye n'ibibazo afise. Inyuma yaha naciye ndamubaza none ga dada yangu wipfuza ko twebwe dushikana ikibazo cawe kure kugira ngo tugufashe iki? Yaciye atubwira ibintu yipfuza ko tumufasha. Ndanibutse yuko ikibazo ciwe yari afise nimero ya pasiporo, akaba afise ibisabwa vyose, twarabitanze aho tubwirizwa kubitanga hose kugira ngo abijejwe bamufashe.
ku buryo nibatamufasha kizoba ari ikibazo cabo, mugabo ntibazovuga ngo hariho ikintu na kimwe gikenewe. ku murongo ngumako gusa n'akawifi katameze neza kaguma kirojeta, nahagurutse mpagarara ahantu kugira ngo ndabe ko kaza karagumamo, kaguma karojeta, si jewe mba nataye umurongo, uheze umbabarire kuko iyi ni inzara, naho yovuga ngo njanye kwa muganga none inzara bomvura niyihe? Inzara kari ukugira ugaburira umuntu. None ntabyo bankorera, jewe nukuri mfasha mve muri uru rugo bansubize kuri ofisi ampe n'umushahara w'ukwezi kwanje kwa gatatu. Sawa sawa, murakoze. Ni ukuvuga iyo ikintu ushaka kumfasha, ni ukuvuga uyu muryango ntabwo twigeze ngira duhuza, niko nobivuga, ntibigeze banyiyumva, nagumye nyene nkora uko. Rero ikintu nsaba, munsabira umushahara w'ukwezi kwa gatatu, hama ca nsubiza kuri ofisi, nico nshaka, nansubize kuri ofisi kuko ubuzima bwo ngaha bwananiye, amagara yanse, bivanye n'ukungene bamfungurira, ntamfungurira na gatoya, ntabona ibikorwa mba nakoze umunsi wose ngo apfume avuga ati reka ndamugaburire uyu mukozi ahage. Munsabire umushahara w'ukwezi kwa gatatu, uca umubwira ansubize kuri Wewe ofisi. avuga yuko ikibazo afise ari inzara cane Munsubize cane, kuri ofisi, nta kindi kibazo ampe afise, n'umushahara wanje w'ukwezi ntarya, kwa gatatu. aragwaragurika, yaragwaye, yaraheze, ageze naho avuga ati nukuri ikintu nsaba gusa ni ko mpembwa, uwo nk'ubu kwezi kwa gatatu kwaraheze, ariko twinjiye mu munsi wa gatatu ntarahembwa, nsaba guhembwa, nsaba gufungurirwa, nimba adashobora kumfungurira bansubize kuri ofisi. Ibi si ibintu vyumvikana. Iki ni ikibazo ikigo camurungitse kibwirizwa guhagurukira, bakabwira barya bantu ati mugaburire, mutamugaburiye geza ngaho mumusubize kuri ofisi, kubera yavuze yuko hari ahantu umusaza wa inabuja yigeze kumugurira indya, inabuja aravyanka. Murumva ko indya zihari n'umutima mubi, icyo muca mukora hamwe mwamurungitse muca mumubaka bagahomba, kuko amezi 3 yanyu yaraheze mwarayakuyemo. Hano kandi yakomeje kuvuga byinshi kubijanye n'ubuzima bwiwe. Rero ko nyene ndagahagarika amazi amezi 3, ntango y'ukwezi kugira 4, hoho na vya birushe bibiri vy'umuceri aca arabigabanya. Mu gitondo ngo nta cayi kibaho kubera icayi cahora kiva mu mpene, none waranse kuzikurikirana. Ubwo buzima ndabubamo gutyo, kuko urazi barya sasita, mw'ijoro ntibarya, bakunda kurya nk'icapati ca buri kibenye n'icayi. Naca nsuka rero icayi kigaragara nkapfa kunywa, nca nja kuryama. Mbaho mw'ubwo buzima ukwezi kose kurarangira, ampembye ndamubwira ati rero madamu, jewe iyi nzara ntayo ngiye gushobora, nsubiza kuri ofisi canke ntaburiza itike ntahe. Burya aca ambwira ngo ahubwo hinge ndagutaburiza itike utahe, nta n'akazi ugishoboye. Burya yaransohoye aca arugara inzu yose, aho ndahamaze amezi 4, aca arugara inzu yose, nca nguma hanze, nirirwa hanze, nirirwa ubusa, hagufi yo kuharara hahavuye haza musaza wiwe, ndamubwira ikibazo gihari, musaza we yaranshize mu muduga aranjana ahantu hari galeri, aransumira umuceri, spaghetti, indumi, arangura n'igikopo c'amata na ji, arambwira ati rero wewe uzogenda uza urakora isuku, imirimo kurya nyene wahora ukora muhira, hanyuma hageze kurya uteke urye, hama uteke icayi unywe. Burya vyarangiye wa mukobwa arongera aravyanka, ngo narakubujije kwegera imbabura, n'ubu ndahamaze amezi 6, izo ndya uko musaza we yazinsumiye ziracugaraniye ngaho mu kabati. Mu buzima ndabubamo gutyo, ndemera ndasubira kuri ca kiyiko kimwe c'umuceri. Burya uku kwezi mbere mw'iyi Ramazani narafashwe n'ingwara. Iyo ngwara kuva iyi Ramazani itangura
narafashwe n'indwara umutima ukiguhura wonyene ugakubita 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 urya udusuguti tw'uwo mushagara wo mu rupangu niwe aza arampa tubiri nkakoza amazi nkaza ndyamye kuva ku wa Mungu ndaryamye kugeza ino tariki sindaronka n'uwo ntabariza sindaronka n'uwo mbwirira ofisi Saudiya Karine naramwandikiye ntabwo ntaranabisoma mu Burundi naranditse nta n'umwe asoma ubu rero numva aho bigeze muntabarize mve muri urugo asubize kuri ofisi muzoba mukoze sinzi ngira nuko nobivuga n'ibyo bibazo nahuye nabyo hano n'ubu tuvugana kuva mu gitondo atari igisuguti umushagara yanzaniye nta kindi kintu ndashira mu kanwa wibaze kuva ku wa Mungu nta kintu cindya ndarya ndyamye uko sawa rero murakoze zanje mwavyumvise yuko atabaza avuga ibintu byinshi afise ingorane zitandukanye icyo dusaba agence yamurungitse izi agence zamurungitse ataco zimaze zikwiye kwikubita agashi nukuri hariho iyi agence bitarimba ari kwa iyi agence bita El Neblas Manpower nukuri iragisibije ntiyigera ifasha abantu yarungitse muri Arabia Saudite kandi si rimwe si kabiri n'iyindi bita ayita yo kwa Pfizer nayo nyene kwa kundi Pfizer nayo nyene kwa kundi izi agence mana yanje iyo niyo munyabugete yo kwa Pfizer vraiment leta irakwiye kuraba no kuri igakosora erega muri ko maratu erega nyakubahwa leta y'u Burundi bariko baragutukisha aba bantu barungika abana b'u Burundi ukamenga bataye yarara vraiment ntose no gukurikirana none mu mategeko vraiment bijya ntimuvugana ati aba bantu murungika hariya muze makurikirane nimba batabakurikirana naho nimba mutanabivugana na leta urumva ko vya biteye vya bigoye ariko ndazi ko bemera leta ko bano bakozi bazobitaho bazobakurikirana rero nk'uwo muntu ameze gutya vraiment tuvugisha ukuri murabona ukuntu ameze mubona iki kigo cyamurungitse kimwitayeho ngo ntako atagize ari ahantu mu gahinga honyene yarituye n'ikigo ngo baguma bigira gutya mwavyo aridoga vuti ntako ntakoze ubuzima bwanje busigaye mu kiganza c'Imana gusa vraiment mu mutabari ambassade y'u Burundi byibuze basi hamagara uwo mugore amujane ku biro hanyuma yitahire murakoze